Akazina kanje nitwa Manirakiza Yvonne Ange Berize, niga kuri lycée Itewe badatetereza igihugu mu kugwiza ubumenyi. Ngira ngo nzingi impuzu nzingurura inkindi ngaragaze ku ruganda mbazi batinya kucamu gishoka inyambo. Ngira ngo nzingi impuzu nzingurura inkindi ngaragaze ku ruganda mbazi batinya kucamu gishoka amahoro. Nije mafukufuku mava ruganda makira birenze nganya umutima n'imfizi ndusha kurisha nkayirusha kurinda. Ngira ngo mpagize ibyiza byinshi byo kuri IzereFm mwampaye nkamwe. IzereFm abatanzi barambaza ngo iyo radio isa n'irirenga tawurenga natumvirije niyahe ko tuzi nyinshi. IzereFm natanguranye n'umutwenzi ntera umutwe ubucanca mu irembo ndareremba sinembemba kumuhora Imana iranje imbere ndishigikira. Yo nisakaza itoto ntanga ibiganiro ndatangura kwitazira. Ndisenya weza neza umutima utantituye ngo antinyatera ururengo ngo haje izindi radio. Naraserutse ruraguma kwibanga mbanga umuheto menyesha ibiganira bari babinyotewe. Narahuje abarundi baracika bamwe ndasagarara ndasasigwa indava barava mu muzimu ubuzima burababera. Reka nitazire nateretse hakwiye aho ni abanyagihugu batumbera bakanyitura ngo ndabatura ibiganiro bikuri kiyobe ku mutima. Yoho ewe radio IzereFm murakarora uhore nta yindi radio twasanze ku biganiro bisa nkuko. Ewe IzereFm yagura bikwiye mu kugerera sinageze amajanja narashitse mu Rumonge ndatera baritabira bati kazi urisanze mu ntara yacu ya Rumonge twari tugushashaye. Yoho ni mu nkundira nce ku mayange nce ku masonga mpayagiza bamenyesha makuru ba radio IzereFm nibango mwabarangabira ndazi bikoze mu mirisho ko taha imvumure. Iyoho abaraho barayagayaga basana gisabo umenga ni sentaki vyagiye kugicani. Bagira ngo barikoze mu gahogo yohoho bakabikora bigashima ngo batereze mu ijwi yo batiyaga murarongorotse musana bitisigira inzira yazanywe n'abazungu bavugira mu mazuru ho yazivya akazindwa. Iyoho ni mu nkundira mpagize abo bose batereye iciyumvire kugira ngo bashinge radio ya IzereFm mu ntara yacu ya Rumonge. Baragize neza mwampaye nkamwe siniriwe ndabavuga mu mazina kuko umugabo atari umugani ntibamwamiza mu kanwa mwampaye nkamwe. Iyoho ni mu nkundira nce ku masonga nce ku mayange nongere mpagize IzereFm radio yacu mwampaye nkamwe. IzereFm yaratuzaniye akataraboneka ubu noneho yatugiriye ibitangaza mu guhimbariza abana Noeli. Ewe IzereFm yagura bibereye. IzereFm umenga nakeza umutima intori karanga ubuntu bukihabwa. Ewe IzereFm warashitse mu Rumonge abantu bariruhutsa kuko bari barahutse umutima mu kubura ibiganiro ngo umutima uturure baturure maze ibiganiro baganire maze umutima usubire munda. Ewe IzereFm nakaboneye iradiyo naragenze ndaduga mugamba mbona harangambaniye manuka mu Rumonge mbona iradiyo ya IzereFm irakaka yaje kuduteza imbere mwampaye nkamwe. Ewe IzereFm na utazodushikana urakeza umutima ubuntu bukihabwa. Mu Kirundi barayamaze bati kwishigwa kwa muramwa uhashikanwa na mushikawe. Eka ntibabeshe mwampaye nkamwe. IzereFm na itazodushikana uwagira ibihali yo kugurura kuri 90 n'igice kimwe aho bayisharamiye mu Rumonge no mu micungararo yawo. Eka nuwibereye kuri inanzegwe ntazengeregwe nashire kuri 90 n'ibice bitandatu uwibereye kuri manga nawe nyene ntamanga IzereFm yaratumara marije nashire kuri 98 n'ibice bitandatu mwampaye nkamwe. Eka n'uri Bururi ntabunabune uri Bujumbura ntajujute uri Imakamba ntakamba kambe kuko IzereFm ntakwitagize. Ndaciye ku mayango kuvuga menshi siko kuyamara umwigeme wo kuri lycée Itewe badatetereza igihugu mu kugwiza ubumenyi.